Turabaramukije mwese, twizera ko muguwe neza. Turabaha ikaze mu kiganiro intahe yacu c'uno munsi. Mu kiganiro intahe yacu c'uno munsi hari ikintu kidasanzwe tugira tuyage. Ico kintu kandi ndabizi neza ko kiza kukubaka, kiraza kukugurura amaso ku rundi rugezo. Na cane cane bivanye n'ivyumviro kanaka umuntu yari asanzwe afise. Tugira tuyage ikintu bita uzokizwa n'iki kuri wa munsi. Ndiko ndavuga uwo munsi ni wa munsi aho umuntu wese azoseruka imbere y'Imana, maze agatanga konti y'ivyo yakoze. Konti mvuze icegeranyo c'ivyo yakoze kuri ino si. Hama ivyo bitume Imana imureka aje mw'ijuru canke aje mu muriro kubana na Satani. Ko ico gihe tumaze kuva muri buno buzima hari ibibanza bibiri, hazoba hariho kubana n'Imana canke kubana n'umugwanizi. Kubana n'umugwanizi nabisigura umugwanizi yaramaze gucirwako iteka kandi urubanza rwiwe rurazi, azotererwa mu muriro udashira. Ariko kandi hariho n'abazoba mu buzima budahera. Rero ni igiki umuntu yokora kugira ngo akire, ahabwe gukira? Kuko hari amaverse menshi, hari novuga ati inyigisho nyinshi n'ibintu vyinshi abantu bizera. Hari umuntu avuga ati je ndizera ko nzoja mw'ijuru, nzobana n'Imana. Impamvu nuko ndasenga, impamvu nuko nsenga muri rya dini kanaka, impamvu nuko abavyeyi banje barasenga, impamvu ndatanga gusumba abandi, impamvu nuko ndakora ibi. Mbega ivyo nivyo vyotuma ukira canke nivyo vyotuma udakira? Ko hariho n'abandi bantu bavuga ati Imana izoshira ku munzani, raba ivyiza n'ibibi. Shira bati none ivyiza nivyo vyinshi canke nivyo bibi, canke ibibi nivyo vyinshi. Hama baravye vyinshi baje bahitemwo uzoja mw'ijuru. Ariko rero no musi twashaka tuyabe ico Bibiliya bivugako. Ubwa mbere na mbere ahantu dushaka duhere, ndashaka ndabamenyeshe ko ijuru ni ingabire itangwa kubona. Kuja mw'ijuru ni ingabire itangwa kubona. Nta muntu numwe afise ico yokora kubw'inkomezi ziwe atari ubuntu bw'Imana kugira ngo ajeyo. Kuba wiyumvira ko usenga, kuba wiyumvira ko wisonzesha, kuba wiyumvira ko ukora ivyiza bitandukanye haba mu rushengero canke mu kibano, ico sico kizotuma uja mw'ijuru. Ariko ikintu kizotuma uja mw'ijuru ni ingabire y'Imana, n'ubuntu bw'Imana. Kuko tugiye gusoma mu Baroma igice ca 3 ku murongo wa 23 baravuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Kivuga ngo umuntu wese yarakoze icaha, nta muntu numwe abereye kuja mw'ijuru kubw'ibikorwa vyiwe. Kubw'ibikorwa vyiwe twese twakoze ivyaha, kandi nta numwe yoshikira ubwiza bw'Imana. Nta muntu numwe yoja mw'ijuru kubera ko twese twakoze ivyaha. Kandi ugiye gusoma mu Baroma igice ca 6 ho baravuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana ubugingo budashira. Bisigura ngo Imana yaramaze gucira urubanza icyaha, urubanza rw'icyaha n'urupfu. Rero abana baca bati ngo urumva ngo umuntu yivye ngo n'umuntu yabeshe, umuntu yivye n'umuntu yabeshe undi nawe arica, ngo none ngo bakoze icyaha kimwe. Oya, ni ikibazo c'icyaha. Yakoze icyaha ntiyakoze icyaha? Yakoze icyaha. Yakoze icyaha azopfa. Kuko tugiye kureba hari n'abandi bantu bavuga ngo burya ngo Imana ngo abantu bakoze ivyaha bike ngo bazosha, ngo hama baherengete. Ariko twibukanye ko mw'itanguriro Imana yaremye umuntu n'ishusho yayo. Imana ntiva, Imana iri immortel, Imana ntiva. Gute yari kurema umuntu ari mortel ahera? Kuko Imana ntihera. Bibiliya ivuga ngo twari kumwe, ngo twari mu vyiyumviro vy'Imana. Kera cyane twari mu vyiyumviro vy'Imana. Imana yaremye umuntu ameze nkayo mw'ishusho yayo. Bisiga Imana ntifa, Imana iri immortel, Imana ntifa. Kubera ko Imana idafa yaremye abantu badafa. Bisigura ngo hariho imico ibiri, umuntu ari immortel kuko nazoherengetera. Rero azoba immortel, azobandanya abaho hehe? Ari kumwe n'Imana canke ari kumwe n'umugwanizi? Sigura ngo warivye, warabeshe, warasambanye, warishe canke warasenze canke ico ukora cyose umenya ko uzobaho ibihe vyose. Rero nta hantu namwe tubona Imana ifata abantu bari mu muriro ikabakura ikabatwara mw'ijuru. Oya, umuntu azoja mu muriro ni pour du bon, ni ibihe vyose. N'umuntu azoja mw'ijuru ni azobaho ibihe vyose. Ico kintu turakwiye kukimenya bene data. Hari abantu benshi no munsi bavuga ngo Imana izotubabarira. Imana, imbabazi z'Imana zaratanzwe, zatangiwe kuko twabonye ingiro y'icana urupfu. Ariko ingabire Imana itanga ni ubugingo budashira. Rero imbabazi z'Imana zaratanzwe, izo mbabazi z'Imana ziri muri Kristo Yesu. Rero nashaka tubimenye bino bihe. Ikintu cyonyene gishobora gutuma umuntu akira ni ukuba yarize Yesu Kristo. Kuko Bibiliya ugiye gusoma hari ikintu cyantangaje. Yesu ariko arasezerana mwihemu yera, hari ikintu kidasanzwe yavutse. Ugiye gusoma muri Yohana igice ca 16 ku murongo w'umunani
haba ngo uwo niyaza azohinyuza ab'isi abemeza ivy'icyaha ivy'ukugororoka n'ivy'urubanza. Yesu yariko aravuga ukuza, yariko asezerana ukuza kwa Mwemuyera, avuga ngo Mwemuyera niyaza ngo azomenyesha, azokwemeza abantu ivy'icyaha ivy'urubanza azobemeza abemeza ivy'icyaha ivy'ukugororoka n'ivy'urubanza. Rero ngaha je ndiko ndavyiyumvira, ariko aravuga ngo azobemeza ivy'icyaha, niyumvira umenga yuko Imana izobemeza ko basanzwe ari abasambanyi hama babivemo, izobemeza ko ari bisuma hama babireke. Ariko ugiye gusoma ku murongo w'9 haca avuga ngo ivy'icyaha kuko batanyizeye. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo Mwemuyera je azokwemeza abantu ivy'icyaha kubera ko batamwizeye. Sigura ngo icyaha Imana izohana ku bantu nuko batizeye Yesu Kristo. Ico nico kizotuma umuntu akira cyangwa adakira. Ikintu cyose wowe uriko urakora, nimba uriko urakora, uriko uratanga mw'ishengero, uriko urafasha imfuvyi n'abapfakazi, ni vyiza cyane kandi Imana iguhezagira. Ariko ntubikore ufise mindset, ufise icyumviro ko arivyo bizotuma uja mwijuru canke arivyo bizotuma ukira kuri wa munsi Imana izocira urubanza bari mwese. Nimba uno munsi ufata ibifungo wisonzeshereza abandi, ni vyiza cyane, ariko sivyo bizotuma umuntu akira, sivyo bizotuma ukira, kuko Imana novuga ati izogukiza kubera ko wizeye Yesu Kristo. Ikintu cyonyene gishobora gutuma umuntu akira kuri wa munsi ni Yesu Kristo. Ico kintu nimba utarakigira mwene data, nimba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, umenye ko ubuzima bwawe buri mu kago no munsi. Icihutirwa ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari undi murongo Yesu yavuze twese dusanzwe tuzi. Tugiye gusoma muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16, ni umurongo twese dusanzwe tuzi, avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi nigo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. 17 rero naho nshaka tugere neza, ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mw'isi, ariko yamutumye ngo abari mw'isi bakizwe nawe. 18 ngo umwizera ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Yesu ashimwe. Yesu aravuga ngo uwizeye Yesu Kristo aramaze gutsinda urubanza, utaramwizeye aramaze gutsindwa n'urubanza. Iki kintu dukwiye kukimenya. Umuntu ntazotsinda urubanza kubera ko yatanze, yagizene, yakoze ivyiza, canke kubera ko ari prophet, canke ko ari apotre, kubera ko ari naka. Ushaka naho umuntu yashaka kugira amazina Trishop, Bishop, nawe yashaka kaba Kadrishop. Amazina yose umuntu ashobora kugira siyo azotuma mukiza. Nimba uno musuri umuririmbyi mwiza wuzuza amastade, nimba utarakira Yesu Kristo, kuko abantu benshi twavukiye mu miryango y'abantu bakijije, so twiyumvira ko twakiriye Yesu Kristo. Ariko kwakira Yesu ni umunsi umwe urafata ingingo. Nta muntu n'umwe yavutse akijijwe, twese twavutse turi abanyabyaha, ariko twakiriye Yesu. Ikintu ca mbere uno munsi Imana isaba umuntu nuko yakira Yesu Kristo, kuko nico kizotuma atsinda urubanza rw'ibihe byose. Kuko hari abantu biyumvira ngo naka ngo azotsinda canke ngo azotsindwa kubera ngo urumva ngo yarakoze ivyaha vyinshi ngo niyo mpamvu azoja. Oya, Imana ntizohana abantu hanini kubera ko bakoze ivyaha, kuko n'abazoba bagiye mw'ijuru bazoba barakoze ivyaha. None Paulo yarisha abantu benshi abahora izina ry'umwami, ariko ari mw'ijuru. Rero nimba Imana yoshira bamwe mu muriro kubera ko bakoze ivyaha, kandi hari n'abandi bari mw'ijuru banakoze vyinshi kubasoma, yo birenganye. Ariko ikintu kizotuma Imana ishira abantu mu muriro canke itabashira mu muriro ni ikintu kimwe, nuko umuntu yarizeye Yesu Kristo, kuko twese twarakoze ivyaha. Ibikwiriye kugira ngo tuzokwicwe byari bikwiye, ibikwiriye kugira ngo zuje mu muriro byari bihari. Nimba utivye warishe, nimba utishe, umuntu wese arafise icyaha yawe yarakoze cyo tuma uwo muntu aja mu muriro. Ariko Imana iragahezagirwa, yaturungikiye Yesu Kristo kugira ngo adupfire. Yesu yarapfuye kubw'ivyaha vyacu, kandi yararishe umwenda w'ivyaha vyacu. Uno munsi ikintu cyo tuma ukira mu buzima bwawe, uronka novuga assurance, urenga icemeza neza ko uwo munsi uzokira, ni Yesu Kristo mu buzima bwawe. Ko Bibiliya twabonye Yesu yavuze ngo umwizera wese aramaze gukira, aramaze gutsinda urubanza. Uwo munsi azoba yaratsinze urubanza, nta rubanza ruzoba rugihari kuko yaramaze kurutsinda. Ni nko kuja kuburana uzi ko watsinze urubanza.
ako niko gaciro ko kwakira Yesu Kristo. Nimba utarakira Yesu Kristo, iki nico gihe cyawe. Kugiye gusoma mu Baroma igice c'10 ku murongo w'9 aravuga ngo nitwaturisha akanwa kacu yuko Yesu ari umwana, ngo tukizeresha umutima ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye tuzokizwa. Ngo kuko akanwa niko umuntu yaturisha akaronka agakiza, ngo umuntu ngo kuko umutima umuntu ariyo yizeresha akaronka ukugororoka, akanwa nako ariko umuntu yizeresha akaronka agakiza. Rero nimba ushaka agakiza mu buzima bwawe kugira ngo uzokire kuri wa munsi, koresha ako kanwa ka waturiye ko Yesu Kristo ari umwana uno munsi bigishoboka. Ukaba wifuza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hari nimero nga ushaka kutwandikira kuri 71 75 61 27 kuri WhatsApp, canke mukatwandikira kuri Facebook ku mapaje yacu ya Facebook canke ayandi ma platform dusanzwe dukoresha. Ndizera neza ko hari bidasanzwe bishobora guhinduka mu buzima bwawe. Rero musi Yesu aragutumirira kumwakira, kuko kwakira Yesu niyo ntambwe ya mbere yo kuja mu ijuru. Ivyo ukora vyose utarakira Yesu Kristo umenye kuri kubyikorera ubusa, ariko ikintu ca mbere ushobora gukora kikagukiza uno munsi ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Aho niyo ntango y'agakiza, niyo ntango y'urugendo. Urugendo rwose wofata utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uri mu kaga. Ariko kandi sinaje kugutangariza kuri mu kaga, ariko naje kugutangariza ko ushobora gukira mu gihe wokwemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero akira Yesu Kristo uronke ubugingo budashira. Ukaba kino kiganiro cyagufashije cyangwa ufise umugenzi uvuga ati kino kiganiro cyamfashije reka ndagisangize mugenzi wanje, ushobora kukimurungikira nagishoye kumwubaka. Mwaraheza.